Jewe uyu mwuga ndawurata cyane kubera uyu mwuga waramfashije. Warata umwuga wo gushona impuzu yitwa NIYONZIMA Eulalie aba ku murwa mukuru w'intara ya Cankuzo, aho Mashariki TV yamusanze aho akorera uwo mwuga, hakaba ari no ku cicaro c'ishirahamwe MENYA UMWUGA asanzwe yaranatanguje. Nkiri umukobwa navyize kuri foye ahantu iti Busoro hari foye y'abazungu, niho batwigishije gushona hama nenda ndabikunda, je nagiye kubaka uyu mwuga ndawuzi, ariko harageze igihe turahunga. Tumaze guhunga tuja muri Tanzania. Bise muri Tanzania umwuga ndawubandanya, hanyuma ndiga amamodere yose, hama muri 2012 turahunguka. Ntandashika rero ngambandanya nshona, mbandanya ntunga umuryango. Hama rero harageze igihe abana baraza baranyitura ati ndabigishe gushona. Hama ndabakira ndabigisha. Hama nkabaho ubumenyi bakagenda bamenye, gushika naho aho hepfo hari ishure ryigisha imyuga ryaciye rinyizera ati rero wewe tubona gukora neza, ati reka rero uzoce tuguha abanyeshure wigishe bazoza barakora amastage wawe. Abanyeshure rero bakora amastage nibo bamubona ngaha. Umwuga wo gushona impuzu ngo niwo wamufashije kwigisha abana biwe no kuva mu buzima bwo gupanga. Jewe uyu mwuga ndawurata cyane kubera uyu mwuga waramfashije kuva muri Tanzania, waramfashije kugeza no ngaha mu Burundi. Abana barize barasoma bariga na kaminuza kubera uno mwuga, kandi uyu mwuga cyo ndawukunda. Ni umwuga udashobora kurara ubusa, urinze uza ku isoko ushobora kubura amahera yo gusoma. Nicyo kintu ca mbere norata kuri uno mwuga, kubera yuko hariho abantu benshi usanga bawukengera ngo nta mwuga urimo, ngo kubera ngo umwuga ngo abantu baguma bicaye batabona ibiriko birashekera hanze, ariko twebwe turawushima cyane. Abacuruzi badusanga ngaha, umushinga ntahe wanje ntangaya ngo ndiko ndakora amafaranga nawe atari ariko arakorera. Arabinezerewe cyane kubera abo bana bose biga, naho harimwo abize kaminuza, bose twarabigishije umwuga, kandi umwuga waratumye duhungutse turagura parcelle, hanyuma turubaka. Mbere tuba mu nzu tudapanze. Nico ciza cyane nabonye muri uno mwuga. Bamwe mu banyeshuri bigishijwe uwo mwuga na NIYONZIMA Eulalie bagira bati natwe tugeze aho dutunga imiryango yacu. Nitwa Nabucumi Aline. Jewe natanguriye umwuga ngaha, ariko imbere yo kuza ngaha nabanje guca mu mashure ndiga ndamara normale ya 4. Ariko maze normale ya 4 ndumva neza mu mutima ko atahandi hantu noja kuronderera ubuzima, kuko ivy'ubuzi bw'ubu bigoye. Rero cangira abandi bana basohotse ngaha bahejeje kwigishwa n'uyu muvyeyi, barambwira bati harimo umumama yadusohoye kandi umwisunze, nukuri ntuzoreka kubaho. Rero candaza uyu muvyeyi nkuko yabivuze ko ari ishirahamwe MENYA UMWUGA, yangoye nukuri. Aravuga ati ubumenyi ufise tuzobusabikanya. Nukuri gushika mu mezi 3 nta impuzu, agahuzu nifuje, agakorogate, agasabune nari maze kuvyironkera, canke nakandi kantu kabuze aho merereye narashobora kugatahana. Sinashobora kwinjira ngaha mbura amayinite, mbura ikindi kintu. Rero ubu rugero ngezeko ndashobora kwakira umukiriya tukayaga, amutoza modere yifuza, nkayishona agashima, hama akandiha. Jewe nitwa Mukuru nkaba nkorera muri atelier nyene y'ishirahamwe MENYA UMWUGA. Jewe umwuga nawutanguye ifise imyaka 17, mpejeje kuri centre d'entraînement des métiers Muyaga. Nakorera mu isoko hagati, hanyuma maze kuba nkorera mu isoko hagati, hanyuma uyu mumama aranyizera aravuga ati ingo dukorane, kuko ubumenyi nari ifise ntibwari bukwiriye gose. Candaza ngaha
Rero muri make uyu mwuga ndawumazemo imyaka 19 ndawukora. Umwuga wantunze kuva nkiri inkumi, ubu ndi umudamu ndubatse, mugurantunze kuko sishoboye kubwira umugabo ati amafaranga yo gusuma ko amafaranga ndayirongera nawe yabakorera tukayakoresha iyindi migambi. Muri make rero je nasanze uyu mwuga ari umwuga wa mbere ufasha kandi woroshe gukora. Iyo ugukundiye ugusumbira n'umuntu ahembwa na leta kuko ntutonda ngo urarudasumye, ikintu cyose ukeneye urambara, urarya neza ku buryo ushoboye kuronka. Jewe umwuga nawubonyemwo amariye akamaro kanini aho ngeze niwe hashikanye, kandi abishimira Imana, kabishimira n'umumere nyene yanyigishije umwuga. Akazoza kanje kwe je ndifuza ko noshika kure, kandi ku rugero ngeze ko noshaka kwigisha n'umunyeshure. Nagiye ndagura utuntu twishi, naraguze intuze ingurube, ndongera ndarondera n'agakinga kuza ndiye inguruzako. Nubwo biruko umukenyezi agira ati hoboneka nk'ibanki ifata mu mugongo nkagura amamashini agezweho no kwigisha abanyeshuri banje ku bikoresho bigezweho. Urabona ko dufise imashini zitafise ubuhinga buhambaye cyane. Je nifuza yuko nk'amashirahamwe nk'abamwe bwo kumwisabira mukatuvugira, hanyuma amashirahamwe akatugurana amafaranga tukagura ibyo bikoresho bikwiye, hanyuma tukaza turabiriha buke buke bivanye n'ukungene tuba turiko turakora. Atari ibyo kuvuga ngo baratugabiye, oya, kandi dushaka ibyawe, dushaka turonke ubumenyi. Abanyeshuri n'abandi bazoza baronke ubumenyi busumba buno dufise ngaha murabibona. Abanyeshuri bacu babihurumbira cyane, babikunda, bafise imashini zitandukanye. Nka hari imashini aha dufise imashini ya zigzage nizo za ordinaire, ariko hari izindi mashini zigezweho tudafise. Nibapfa ngaha nabo bagende bashingishira hamwe ryabo biteza imbere. Abakenyezi abigeme co kimwe n'abahejeje amashure kambere n'abatayahejeje abatera kamo ko kwiga umwuga kugira ngo ntibame biteze guhabwa akazi. Notera kamo abantu b'abakenyezi cyane cyane n'abakobwa kugira ngo baze bahurumbira uno mwuga. Uno mwuga n'umwuga ufasha cyane mu bijanye no kubaka ko mu rugo, ufasha cyane mu muryango igihe uba udafisa kandi kazi. Umwuga ashobora gufasha kugira ngo bashobora gutunga umuryango neza cyane atahandi hantu nahamugiye. Nosaba rero nk'ubu abantu bigavuga ngo bazokora mu biro, je nifuza yuko bohurumbira uno mwuga kugira ngo nabo nyene nibashika mu bigero, tufate nk'abakobwa nibashika mu bigero bazoteza imbere imiryango yabo. Uwamaze amashure n'utarayamara banabavuga bati awashitse mu w'icenda, n'uwashitse mu wa gatandatu agenda kwiga umwuga, ariko benshi ntibabikunda. Abafise amadiplome ngo barindiriye akazi. Ico no batera kama ni bavibuzime waje ibuntu. Ubu leta nta kazi kironka ihereza abantu bose bize. Barabigisha gusoma no kwandika kugira ngo baze biyungunganye mu bwenge bwabo, batarindiriye ngo ndinde kuzoronka akazi na leta.